Yesu ashimwe. Akanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Natebeje tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Ni ukuvuga Yesu ashitse n'utamuzi araheza akamwumva kandi ataranavuga byinshi arashobora guhinduka ubwo nyene. Icambere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 ni ijambo ry'Imana kuva tukiri bato bagenda batwigisha tukafata no ku mutwe ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Erega Imana yadukunze kuva kera, ariko uko yadukunze tubibaza ku munsi arico gituma tuva tubona ngena uwemeye guhinduka ibintu vyowe byose birahinduka, uko bahora bakubona bakabona wahindutse. Mu gitabo ca mbere ca Mose citwa Itanguriro turabona Imana yejeje kurema ibintu byose yaciye ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe ukuganza ibintu byose. Imana ishiramo bumba mu ivu maze imushiramo impwemo. Rero imaze kumurema Adamu imushira mu itongo rya Edeni, imuha n'ububasha bwo kwita amazina ibintu byose mubona. Mu nyuma Imana irabona kubwa rukundo yadukunze, irabona ko umuntu ari icabuze, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge tumurondera umufasha bikwiranye, maze iramusinziza ubutikoma ikuramo urubavu rumwe ishirako inyama ikiramuzanira ariwe Eva, maze barabana. Ariko kubwo yadukunze Imana ishiraho ikintu irababwira ati ndabasize mu itongo rya Edeni, ariko hagati mu itongo hari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Umunsi mwakiriye muzopfa nta kabuza. Umunsi umwe Adamu sinziye yagiye, Eva inzoka iraza iramuhenda iramubwira ngo mbega aha muba kubi vyiti buri bivyamwa ko mutabirya ari kubera iki? Eva acaramena ibanga ngo Imana yaratubujije umunsi twabiriye tuzopfa nta kabuza. Bapfasoni mirinde kuvuga amabanga yo mu rugo, inzoka ica yinjira ikabakoresha amakosa, maze Eva aramura ararya, umugabo wiwe ashitse aramuhako ararya. Kare usomye igice cya 2 ku murongo wa 25 muri ico gitabo c'Itanguriro havuga ngo bose bagenda menya ariko ntivyabatera isoni. Bamaze kurya ico camwa icakurikiye baciye babona ubwambure bwabo, mu nyuma bagenda kwinyegeza barondera ibiba vy'umusukoni kugira ngo bafuke ubwambure bwabo. Maze Imana ngo kugoroba irabagendera iravuga ati Adamu uri hehe? Turi kwinyegeza. Kubera iki? Twariye kuri ca giti watubuza. Imana iravuga ati Adamu, ibi bintu wakoze wavuye mu ivu, iri vu rirapfumwe rigiye kumera amatovu n'ibindi byose. Ati kandi genda gukure muri iri tongo ugende kurima iri vu nyene. Mwibuka ko Imana yabimubwiye ngo uzorya ibi bintu byose n'amafi n'ibitungano, maze ikimubwira ngo uzorya urushe wabize icuya. Abagabo murazi yuko ushobora kwiruka ukabira icuya, birababaje utashe utatanye naso. Umudamu wamubwiye ati ntayo mahera mfise, murabizi ngena bice bigenda. Aho rero niho vyandurutse. Mu nyuma ikivuga ati ikintu wakoze ukamurwa umugabo wawe. Eva ati uzotwara inda zokongereza ububabare mu kuvyara. Murazi yuko hari abasama bagahera aho nyene mpaka bibarutse. Hariho navuze ngaho umudamu bataraboneka, ariko vuba zotuzanira ikibondo. Ivyo vyose vyavuye ku kurenga ico Imana yari yaravuze. Maze Imana ibirukanye muri iryo tongo
icishiraho ngo abakerubi kugira ngo ntihagire n'umwe azosubira kwinjira muri iryo tongo rya Edeni. Erega iyo tuvuye mu bwiza bw'Imana, erega duca twangara muri ko Imana w'icangaza. Hama icyakurikiye ingaruka y'icyaha, bavyara abana babiri, Kayini na Abeli. Mwumve ngira twagiye tubabaza Imana. Hama Kayini umwe yari umurimyi, uwundi yari umworozi. Hama hagera igihe bagenda gushikanira Uhoraho. Umwe ajana mu byo yimbuye, Kayini Imana ntiyamwakirira ishikana. Abeli ajana muri iyo mikuku yari aragiye, yari umwungere kandi wajana n'ibinure muri zo. Imana yakira ishikanwa rya Abeli. Uno munsi hari abagenda gushikana bakabwira ngo ayo mahera yose ugiye gutanga nayo kwa pastori. Mbega pastori ko Imana yamuhamagaye mu imbere yayo kugira ngo ayikorere, kora icyo ujejwe, urondere gushimirwa n'Uhoraho. Ngaho abantu batanguye kugarariza mu kuza gushikanira Uhoraho, bagashikana ibidakwiye. Uzanye ibidakwiye yarabiguhaye, ibibizi ubucumuye ku Mana. Ingaruka kandi yo gucumura, Abeli kubera yashimiwe n'Imana, Kayini ishavu riba riramuteye, ishari riramutera, kugeza aho yiyumvira kugirira n'abo bavukana murumuna we, amubwira ngo tugende gutembera sha. Icyo yakoze murakizi, yaciye amwica. Urumva ngene Imana yadukunze tukagenda tuyibabaza. Irabubwiye ati Kayini, ikintu ukoze ukica, ati mwene wanyu ari he? Ngo sinzi umwungere wiwe. Nawe nyine yakoze kumwangaza ati n'uzomwica tuzohura. Rero abantu tuguma turi abantu twagiye dukora ibyaha, baguma bakora ibyaha. Imana kubw'urukundo yadukunze itoranya umusavyi wayo Aburahamu. Aburahamu Imana imuhamagara mu muryango w'iwabo no mu gihugu cy'iwabo, iravuga ngo nzokwereke aho ngiye kugushira, nzokugwiza ngahugire ihanga rikomeye, uwese yo kuruza wabizera. Aburahamu arumvira, abamukomotse ko mwese murabizi ibyakurikiye. Muraza Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa bamerewe nabi, mama bakuyeyo bagashika mu bugaragwa. Icyambere bashitse imbere y'ikiyaga gitukura, Farawo n'ingabo ze bariko babakurikira, batangura kubwira Mose ngo erega Mose, iyo ureka hariya muri Egiputa hari imva, twari gupfirayo bakaduhambayo. Hajya abarongozi duhura n'intambara nyinshi. Mugabo umurongozi aca yibuka uwamutumye, Mose aca atabaza Uhoraho. Imana yamubwiye ati yo nkoni kubita, amazi aragira baraca banarengana. Baragenda bakidoga ngo muri Egiputa naho twakora tukaruha, twarajya byagenda uku n'uku n'uku. Imana ikabaha amanu, Imana ikabazana inkwari bakarya inyama. Ariko umuntu aguma ari umuntu akora ibyaha. Icyabaye, Imana ibwira Mose, abo bantu bawe. Mose yagiye kuvugana n'Imana arateba, baca bavuga ati murabizi neza wa wundi Mose yaturongora yaradutaye, twirondere izindi mana zo kuturongora. Murabizi byakurikiye, bafashe amahereni n'ibindi baragira imana yabo bariyo basenga. Abapfuye murabizi, Imana mu nyuma iravuga ati abo bantu nako itagerageza kugira ngo turabe ko twoyigororokera. Hama Imana yama amabwirizwa 10 ya Mose zishira ndabeho ko vyokunda, ariko babana yakwigarariza. Rero bavukanye, navuze ngo Imana Yesu, aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Abantu babananje gukora ibyaha, bakiba, bakica n'ibindi n'ibindi. Mu gisomwa twasomeye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 19, twabonye umuntu yitwa Zakayo. Yesu ashitse i Yeriko ngo ariko aragendagenda, hari umutoza kure mukuru yitwa Zakayo. Uwo rero ngo yari n'umutunzi,
yari yarumvise ibya Yesu, kuko aho Yesu ageze ku bintu bihinduka, maze wageza kugira yiruke kuraba uwo Yesu. Mugabo kubera ngo yari mugufi, aca abona ati jewe sinamubona, aca yiruka imbere aho aza guca, waca yurira igiti citwa umusokomora, maze acuriye Yesu ahageze, waca ararangamiza ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi ndari wawe. Zakayo aca aruruka ati karibu mwami, aragenda aramwakira neza. Urazi kwakira umukumwe na mubikora, na cyane cyane mu batunzi ntihabura ivyo kurya n'ivyo kunywa. Maze ababibonye bavuga bati wa muntu si umuntu w'Imana, nta kuntu yogenda kurara umunyabyaha kandi hari ahandi yari kurara. Yesu ntiyaravye ivyo bamuvugako. Ikintu nagomba nababwiye, nimuze muri amajambo y'abantu, irabe wewe nyene hamurabe yiriko uraja. Yesu aca avuga ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu yo kwa Zakayo. Yari umutoza kore, bari bazi ko ari umusuma, ati agakiza karashitse ngaha. Zakayo, iyo navuze ni Yesu ahashitse ibintu birahinduka. Zakayo aca aratura ati jewe abo nakunze kwanza mbanza guha aboro, kandi abo nakunze ndabaruha incuro 4. Aca arabikora. Hama Yesu yaragije avuga ati umwana w'Imana ntiyazanywe no kurondera ku murongo w'10 ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyazimiye. Yesu ntiyazanywe n'abagororotsi, yazanywe n'abanyabyaha nk'aba Zakayo n'abandi. Rero Zakayo aronka agakiza ubwo nyene, ntibasubira kubona ko ari umusuma kandi asubira kuba umwizigirwa. Uno munsi benshi baraniganira amaposte kugira ngo batware, ariko woraba muri abo baniganira amaposte, baniganira barondera ikiri cyo bajya. Rero umwe wese Imana yarushize, rondera kugororokera Uhoraho, kuko ibintu bigenda bihinduka kuri mu Mana. Zakayo, Yesu navuze nti aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Ni ukuvuga aho yageze i Yeriko, abakene ntibaraye bariye kayeri, ko Zakayo aciye yatura ati n'abakene ndabaha nabo nyene barye, si ukuriha ivyo nibye. Bavukanye, ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Ezekiyeli naho nogiramo hisome Ezekiyeli 18:27, umunyabyaha ntiyahindukira akava mu byaha vyiwe yakora, agakora ibitunganye n'ibikwiriye, azokiza ubugingo bw'urupfu. Kuko yirimbuye agahindukira akava mu bicumuro vyiwe yakoze, ni ukuri azobaho ntazopfa. Rero bavukanye, ndakunda Dawidi cyane. Dawidi yari afise umutima wo guca bugufi, wo kwatura. Twigane umutima nk'uwa Dawidi. Dawidi yaratura icyo yakoze cyose, kandi Dawidi Imana yarangije imushingira intahe yuko ari umuntu mwiza. Rero nitwatura ibyaha byacu, ivyo twakora tukabivamo, ari umuntu musuma, Imana ikimigisha kurondera. Navuze ati wa musuma yiba amatelefoni n'ibintu, nazi ndamwigishe gukora. Paulo Mweranda yabwiye abi Filipi ngo hakwiye bakoresha amaboko yawe, ufu umuco umukura hako wiba. Yesu rero ageze, ni ukuvuga impumyi zirahumuka, turabona ba Barutimayo. Yesu ageze, turabona batavyara baravyara, ba Sara na Ana. Yesu ageze, imbohe zirahumuka, turabona Paulo na Sila bari mu ibohero bariko barahimbaza Imana. Ni ukuvuga iminyoro yari bafashe iravako, barigira amahoro. Yesu ageze, bateguye ukwica Hamani, bagushingira inozeye aho kukubamba, bagomba kubamba Morodekayi, ugaca baja mu gishingo cyaho. Yesu ageze, uri mu bukene, ubukene urabuvamo mu gihe utivye wawigumije. Yesu ashitse, wahorurira
ukurira kuragabanuka. Yesu ahashitse wahora udatwenga uratwengaye. Nagomba ndababwire je sinayinzi gutwenga, mugabo uno munsi ndatwenga hamwe nta muzi uzaza. Nukubera Yesu yashitse aho narindi. Yesu ahashitse bagukengera kuri kicucu. Mu minsi iza bakubona uri umunyabwenge. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo mwitware ku bwami bw'Imana mugororoka, kubisigaye muzovyogegwa. Ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 6:33. Ubandanije avuga ngo umunsi wose uhuye n'amagogo kubera iki mwiganyira. Ikindi naco nimwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, muze murabe abahora babacira icobo Imana ikabacira icanzu. Yesu ashitse nukuvuga uravuga n'ijambo ry'Imana mugatekereza kubera yashitse ngaha mu Nyakabiga. Erega harigihe muvuga bati naje ndabishoboye, mugabo ukaba Yesu ataragushikira ngo uvuge ngaha anyuraba. Igihe kimwe barabavuga butumwa mu nyuma ngo barasubira inyuma, hama abantu bababonye ati bakozi b'Imana reka dufatire umugabo si mwebwe, ati bamutubwire ijambo ry'Imana. Aragenda arazingurura ubundi yari yicaye hariya avuga ngo zingurura muri Matayo wambwawe. Ukuvuga rero Yesu ahashitse ivyo vyose birahindukika kwigisha no kuvuga ijambo ry'Imana. Nukuvuga rero nkuko nabivuze nkoresha umwanya neza. Mbega uno munsi cyakunariye guheba, ni uhagomba kubwira Yesu kugira ngo uno munsi ibyawe bihinduke. Bahora bakubona imaji ijya bakubonamo bijya bakubonamo byaha, ejo babone uhagaze imbere y'abantu uriko urababwira. Uriho uhaguruke tugusengere. Ahagomba kugira Beteli tubahe indirimbo canke zibiri. Ivyo Imana yantumye ndabigarukirije ngaha, woraba umugisha.